ingene ishirahamwe rya leta ritunganijwe hatangura ico bita conseil d'entreprise. Conseil d'entreprise itwagwa n'umuyobozi mukuru, ikaba irimwo abayobozi b'ibisata. Iyo amasendika akora neza barashiramwo n'userukira abakozi, mugabo kenshi umuyobozi mukuru akunda gushiramwo umuntu azi ko ataza kumugora, niko bigenda. Abo rero nibo bajejwe ku munsi gutunganya no kubazwa ibijanye n'ishirahamwe rya leta, niko bigenda. Ni ukuvuga yuko rero umuyobozi mukuru niwe wa mbere ahagarariye leta, ni wabazwa ibintu biri mu ishirahamwe. Hagaca haba umugwi wa kabiri. Umugwi wa kabiri ugizwe n'ico bita inama nshingwantwaro, le conseil d'administration. Inama nshingwantwaro niyo itegeka ivyo umuyobozi mukuru nabo bafashanya bagomba gukora, abayobozi b'ibisata. Abo rero nabo kubasuzuma ku mwaka nibo bagena amafaranga bakoresha, nibo bagena ibintu bigugwa, nibo bagena ibintu vyose. Abo nabo nabone bashirwaho iyo migwi ibiri mvuze, baba umuyobozi mukuru, baba abayobozi b'ibisata, baba abo mu nama nshingwantwaro, abo bose bashirwaho n'umukuru w'igihugu, niwe banoma mu itegeko. Abo rero bagomba kuba bafise ivyo bagomba kwerekana ku mwaka ivyo baba bakoze. Hagaca haba rero umugira gatatu ari we mu shikiranganji canke ikindi gisata kiri hejuru y'izo nzego zibiri mvuze baha raporo. Uyo nawe arashobora guhinyuza ivyo izo nzego zibiri zakoze igihe vyakozwe nabi. Murumva rero neza yuko atahano na hamwe mw'ivyo mwaho hantu abakozi ba Onatere baja. Kira noneho kubijanye no guhomba twese twarakurikiranye, nta gihe na kimwe abakozi ba Onatere batani bavuza induru, bagira mbere n'amayegereyegere bavuga bati ibintu biriko birayogera, mugabo ntagire n'umwe abumviriza, ahubwo bo bakagirizwa ko bariko baragira amakosa kubera bariko bahagarika akazi basaba ko ibintu bigenda neza. Murumva rero yuko ibintu bigenda gutyo. Hanyuma hariho ivyo bita amasuzumwa. Igihe ikintu ari ca leta hari ivyo bita les audits internes, gusuzuma ingene indani ibintu biriko biragenda, mbega umuntu aca azenda kuraba mbega ivyo bagiye barasuzuma vyarakoreshejwe ko neza, ubwo ishirahamwe ntiritembagara mu munsi umwe, ni ibintu bigenda buke buke, n'amafacteur menshi cyane, ibintu byinshi birabwa. Hanyuma hariho ubuyobozi bukuru bwa leta, inspection générale de l'État, yoba yakoze kugira ngo ibintu birinde biyangara kugeza ngaho. Rero twebwe mw'ishirahamwe Oricome ibintu bisanzwe cyane. Hariho itegeko ryagiyeho mu 2014 rivuga neza ikintu bita responsabilité dans l'agent public. Ni ukuvuga uruhara rw'umuntu aserukira leta igihe ibintu yariko arabitunganya bitunganije nabi. Ikintu rero gikwiye gukorwa, abayobozi bakuru bose bakoze muri Onatere, batwaye Onatere kuva mu mwaka wa 2005, mbere washaka n'imbere yaho gushika kuno munsi, bose bagomba kwerekana by'ukuri ivyo bintu ngene vyagenze.